Uburundi bwose bwoba igihugu cy'abahanuzi. Reka rero ndabakeze mwebwe bene ishengero Methodiste ini. Ndabakeze cyane kuri iyi ntambwe ikomeye mushitseko. Ndamwiteze ko vyinshi. Niteze vyinshi ku ishengero ryanyu rya Methodiste ini ko mwamutoye ngo abere indongozi. Igihe twashinga amakoperative twari kumwe twiyumvira ingene abarundi bogira urunani mu iterambere, kuko nta terambere rishoboka abene gihugu bose batagize urunani. Muze mubaze hose aho bateye imbere, igitangura n'urunani. Kubona iyo muja kugira urunani twari kumwe. Ndazi neza yuko rero ishengero ryanyu mugiye kuba akarorero mu iterambere, muri kumwe na Musenyeri Nsinzohagera Emmanuel. Ndazi yuko mugiye kuba akarorero mu iterambere. Hariho ijambo nama ndiko ndabatekerera iminsi yose, cyane cyane mwebwe abo mu mashengero. Ntibikwiye gusa ko muvura imitima, mutegerezwa kuvura n'imibiri, kuko umuntu atafunguye naho uravuga ntiyumva, ushonje ntiyumva naho uvuga gute. None muzokwigisha batabumva. Nico gituma mutegerezwa no kurondera ibibabumba ku mibiri yabo. None rero twebwe ku rwego rw'igihugu mumenye yuko turi kumwe turi urunani. Ubu nta mutware n'umutwagwa, twese no kugira urunani gushika tuzobona igihugu cy'u Burundi ari igihugu cyifashe, igihugu giteye imbere, kandi bizoshoboka. Turi kumwe twese birashoboka. Ndabakeje rero kuko murose umuhizi, nzi neza kandi nzi ko tuzokorana neza. Amabanga yo kurongora inama nkenguza amateka yarayakora kongera n'amabanga yo kubarongora mu ishengero. Nta nkeka twebwe ku nzego z'igihugu natwe tuzokwama tumukeneye, tuzogukenera. Ntaho uri mu Burundi